Nile Sports TV. Twigire muri coupe du président finale. Coupe du président yariko iraba mu ntara ya Gitega ari vibe. Yari vibe gwari urukino rwa nyuma rwariko ruhuza umugwi wa Flambeau du Centre rwa Musongati Football Club. Hambavu ko yari finale yari na derby barabakeba ariko izo bakeba muze muvyumva kinyamupira ntibaba bankana no barabantu ni derby yo mu ntara ya Gitega babazinanye abaravye match barabonye ko ni match yari nk'ibiharo vyinshi. Rero match mu ntara ya Gitega yaratanguye ubona yari yitabiriwe n'abubahwa batandukanye harimo na nyenicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi busanzwe arongoye Fondation Pax Reverend Kuriyo na president wa FFB Alexandre Muyenge n'abagiye batandukanye benshi bari muri kijya kibanza abasanzwe batwara ijya migwi ndavuga Flambeau du Centre ndetse na Musongati Football Club. Match yatangura Omar Ntakagero arazana abakinyi biwe, Jean de Dieu Rukundo arazana abakinyi biwe. Abaravye match mwarabonye ko match ari ibiharo vyinshi kuko nk'igice ca mbere cyaneze gihera atamuguronye bubose ikitsindo ndetse n'amashoot on target ntihari kirenga kiretse ko nko ku ruhande rwa Musongati warabona ko abakinyi nka Christine Dibishaza bari bashoboye kumyiga ndavuga abakinyi b'inyuma aba Beni Irakoze bari bashoboye kumyiga baraba inyana kina. Sinzi ko mwabonye Beni Irakoze bari kumwe n'uyu Olivier Dushime muri defense yabo hari amahoro menshi. Ukagenda kuraba uyu mugabo Darcy Shimirimana ku munsi wa gatandatu ndetse n'Ugruwari Tambura Ngongo abakinyi ba Flambeau du Centre n'abakinyi bari bize ingene bideplace kuko yari homme à homme nta mwanya bigira babaha. Harageze igihe ubona ko aba bahungu bariko baragira ama rotation ariko abakinyi ba Flambeau du Centre bakagerageza uburyo bwose biba umwanya Darcy Shimirimana ndetse na Gloire Tambwe Ngongo. Ukagenda kuraba ku ruhande rwa Flambeau du Centre umukinyi ariko arabagora cyane ari Edison Munaba abantu b'Imana kuva kwa Rukinzo ukerekeza mu mugwi wa Flambeau du Centre n'umukinyi amaze kwereka abantu bakurikirana Primus League kandi umukinyi myiza n'umwanya naho yosoka akaja mu kindi gihugu. Edison Munaba azi umupira myinshi. Rero n'urukino uko rwariko ruragenda warabona ko Jean de Dieu Rukundo yarahamagara abakinyi biwe akabaha impanuro. Uyu mugabo Omar ariko we wabona ko ari pose kumbura ni inkino nyinshi amaze gutakaza wabona ko atacacera wabona ko ata panique afise. Riho rero urukino rwabandanyije hafi ku munota wa 75 ushira 76 umukinya asanzwe kina hagati mu kibuga Faustin Likau Kitoko yateye umupira mwiza cyane n'umutwe igitsindo kimwe rudende kiba kirabonetse n'urukino ruza kurangira gutyo. Imiliyoni 15 baba barazitahukanye nayo uyu mugwi wa Musongati Football Club baba batahukanye imiliyoni zigera kuri 10. Rero bamwe n'abandi bariko bariyumvira cyangwa se bibaza kubera iki Omar Ntakagero atakaza amafinale menshi. Ariko si Omar Ntakagero gusa mbibuka ko na Flambeau du Centre iyi yari finale yabigira 4 ko finale zabo zigira 3 zose barazitakaje. Ariko Omar Ntakagero nawe Jesse novuga ngo aratakaza amafinale ahubwo bantu b'Imana amahirwe nasa ahubwo nibikombe bimyinyegeza kuko Omar Ntakagero ni umumenyereza mwiza pe. Niba ari abamenyereza batanu dufisa muri Primus League Omar Ntakagero arimo. Ukagenda kuraba niba ari umwaka Omar Ntakagero ashobora kuba yarababaye ni umwaka wa 2021 Omar Ntakagero burya yamenyereza umugwi wa Flambeau du Centre. Uwo mugwi arayimutsinze niwe yamenyereza Omar Ntakagero. Muri ico gihe yaracize ku rukino rwa nyuma rwa Coupe du Président rwa Primus League rwa champion acatsindwa nande na Message Dunguzi. Uwo ni Omar Ntakagero. Aho Flambeau du Centre ibirataje mu mwaka nyene yaracize ku rukino rwa nyuma rwa Coupe du Président acatsindwa n'umugwi wa Bomamuru.
urumva koko izo zimaze kuba finale zigera kuri zibiri atakaje. Ntibukeye 2020 Omar Ntakagira acahindura umugwi, aca agenda muri mugwi Atletico New Oil. Agiye mu mugwi Atletico New Oil avuye kwa Flambeau du Centre, naho aca arashika ku rukino rwa nyuma. Ashitse ku rukino rwa nyuma, wa mugwi wavamwo Flambeau du Centre ucuraza umutwara igikombe. Urumva ko Omar Ntakagero ni umumenyereza mwiza, ariko ibikombe biramwinyegeza. Ibaze, uvuye muri Flambeau du Centre ushije ibikombe bibiri, ugiye muri Atletico New Oil ugiye kurondera igikombe kandi urakinye neza, ucitse kuri finale, ariko wa mugwi wavamwo, ndavuga Flambeau du Centre, niwe ucuzigwa gutwara igikombe ca champion. Urumva ko Omar Ntakagero vraiment arafise akababaro. None n'uno mwaka aratakaje igikombe acatswe nande na Flambeau du Centre. Ni kuvuga umugwi yahozemwo niwe uri kuramubera nabi, ariko mwike ko Omar Ntakagero ni umumenyereza mwiza. Na 2019 igihe umugwi serukira gihugu intama mu rugamba uronka itike yo kuja gukina, kandi mwike ko yari we ari entraîneur ajwe, yari cegera ca Olivier Ningwe ko batazira mutombora. Rero ubumenyereza aciye ahatandukanye za Flambeau du Centre, za unumusali musongati, Atletico New Oil, Abuja City, ni umumenyereza amenyereye Primus League. Nako urabona ko ashika no kuri kino rwa nyuma, ariko gutwara igikombe nivyo bimugoye. Cyo kubwi wanje novuga ati pole sana kuri Omar Ntakagero, kuko uravye aho yagiye araca, ukaraba inyene yakinye, ni ibintu vraiment bigoye kwakira. Utari nk'umuntu akuze uri umwana byo kugora kwakira. Rero ni Flambeau du Centre yaraye twaye igikombe ca Coupe du Président edition 2025 ku gitsino kimwe rudende, baba bararose n'itike yo kuzokwitabira inkino za Afrika Coupe de la Confédération. Umuntu agace yibaza, eske Flambeau du Centre n'abakinye fise muri Coupe de la Confédération bazitwara neza? Ko ndibuka ikiganiro twagiraniye na Jean Pierre Rukundo, yarambwiye ko bashobora gushira mu maraso mashasha mu gihe uburongozi bwo vyemera, kandi nibaza ko hamwe bashira amaraso mashasha bari kubura abakinyi babo ba Benira Koze, ba Edson Munaba, ba Olivier, n'abakinyi beza cyane. Reka turinde turabe, ariko ni gukeza umugwi wa Flambeau du Centre no kwihanganisha umugwi wa Musongati Football Club, nabo barakinye umupira mwiza, nubwo bitakunze ko Omar Ntakagero ashobora gutwara igikombe. Ku mugabane wa Buraya naho ni kwa Real Madrid niho hariko haravugwa inkuru nyinshi, aho umumenyereza Xabi Alonso yashitse kwa Real Madrid, yarasinye amasezerano agera kuri imyaka 3, ukuvuga azogeza muri 2028. Hari amajambo ariko arasinya yagiye aravuga, icagiye kuboneka Xabi Alonso bantu Imana yarateguwe na Florentino Perez, kuko biragaragara ko bavuganye inbox. Nivyo Xabi Alonso ni umukinyi, ni legend wa Real Madrid, ko yaraciye umukinyi wa hagati myiza, araca kwa Liverpool, araca kwa Bayern Dominique, kandi hose afise save nziza. Ukaraba ku myaka 43 Xabi Alonso ntabwo akuze cyane, ubonye afite imyaka 43 mugaka bavuye kwa Bayern Leverkusen atwaye igikombe ca champion, agitwaye umugwi wa Bayern Dominique, ca wongeye ko atwaye igikombe adatsinzwe n'urukino na rumwe, ndavuga muri Bundesliga. A 43 ans sumumenyereza mubi, kuko nyuma n'umunsi wa Luka Modric afite imyaka 39 shaka 40, ba Cristiano Ronaldo bafite imyaka 40 bagikina umupira, umva ko abarusha imyaka mike cyane. Rero aracafise byinshi byo kuyiga bitera ku bya bindi azi, narigihe cyane mu gukwa Real Madrid birashobora kubera byiza. N'amajambo yagiye aravuga imbere ya igikarasinya ku munsi wejo, avuga ko aje kubaka umugwi ya identité ya Madrid ya kera igaruke, aje kubaka umugwi gushika yaho n'umufana wa Real Madrid ngo hazoba ari hose azokwiyumva ko ari Real Madrid ya kera. Ivyo byavuzwe nande na Xabi Alonso. Nje turindira rero turabe ko ivyo yavuze jo ihangiro giwe azoshira mu ngiro, kuko hagiye mwishamba ritoroshe, agiye hasanga ba Pacifique, agiye abasanga aba umugabo ariko aramenyereza Atletico Club Bilbao, nawe n'umumenyereza mwiza.
uyu Atletico Madrid Diego Simeone nabo se n'abamenyereza beza rero muni mushasha ngutera amabavu ntawomenya igipimo ciwe ni Mondial de Club. Mondial de Club zigiye gutangura mu gatandatu niho tuzoraba Herma Xabi Alonso ko ari we gisubirizo ciza ca Carlo Ancelotti, ariko nawe yarabivuze aho nzoba ndi hose ivyo nokora vyose nzokwama nubaha Carlo Ancelotti, kuko Carlo Ancelotti ibihe yaramatswe Real Madrid yari yubatse Real Madrid nubwo yarari muri konda kitameze neza wabona ko avyihanganira akavyubakirako. Ni gwindira rero tukaraba Xabi Alonso ko amateka yakoze mu mupira w'amaguru ari nk'umukinyi ashobora kuza akabikora umupira w'amaguru kandi ari nk'umumenyereza nanarya tweretse ko ari umumenyereza mwiza akiri buto yabikoze kwa Bayern Leverkusen. Mu gihugu cy'Ubwongereza naho imigwi igera kuri 6 yaramaze kuronka itike yo kwitabira UEFA Champions League, aho nk'umugwi wa Chelsea inyuma y'imyaka igera kuri 2 batitabira iryo higanwa nabo baraye barose itike yo kwitabira UEFA Champions League, ariko Ruben Amorim n'umugwi wiwe wa Manchester United bo bibandanya vyanka. Umuntu akibaza iske Ruben Amorim na Manchester United bazosubira gutogwa ryari muri UEFA Champions League? Ni kubaka bicare bige. Nivyo n'umunsi umuntu yari ashoboye kubategurira. Ikarenda bakengurukire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Nile Sport TV, tubatumirira kubandanya mudukurikirana dushimira abantu mwese muhandanye mutwereka ko turi kumwe haba ku rubuga rwa Facebook, YouTube, Instagram, hose ni Nile Sport TV. Hama mutumire bagenzi banyu nabo batumire bagenzi babo babandanye bakurikirana ibiganiro byacu byoshe kandi byizewe bica kuri runo rubuga rwacu. Sinorangiza ntakengurikiye ubafasha udahengeshanya kuba amasanamu meza cyane mu buhinga bw'ivyuma ni Pasi, nawe ndamukengurukire nongera ndabatubirira kubandanya munwa amazi meza cyane asukuye, amazi ya Igor Mineral Water ariko bica bigacika iryo nino. Jona nawe utaha, ciao ciao. Nile Sports TV.